Aza yuko turanezerewe cyane gose ibi nivyo ni objectif ya mbere twa dufise turashize ko turavye ibintu byase ku mwaka weze ibintu byadushikiye tubona umenga twari gushobora gutsinda mugabo twaje dufise esprit revanchard esprit yo kurondera gushobora gutahukana iyi championship yo kono bivuga aya turondera nibaza yuko nta kintu vraiment gishobora umunezero twadufise turanezerewe cyane gose ntivyari vyoroshe kubera guhura n'imigwi umugwi w'urunani les iporo remesha n'indi migwi Tigers kuva muri ntivyari vyoroshe ko imigwi yose yari ikomposheje aho yoba igwaye bivanye n'ivyo bakoze umwaka weze bose bari ikomposheje debut yagenze neza muravyibuka yuko twebwe na debut ya championnat twashite dutsindwa kubera imigwi yaradusupenye kuntu yiraforceje hanyuma turagerageza turakenyura gushika naho dushika ntivyari vyoroshe nibaza yuko novuga ahubwo félicitations ku migwi yose naho tashoboye gushikaho twashitse kuko ino pas de mérité kuva ku ntango gushika no munsi bw'umugwi w'urunani vraiment witanze nibaza ko no gushimira nawe nyene c'est un match yari ryoshe ribereye ijisho kubona abantu nk'abanye baza kuraba basket biryoshe so nibaza yuko nani turakomeye turaryohewe je nibaza yuko l'objectif yari imwe twebwe n'urunani abakinyi bari bafise bari bakomeye cyo kimwe nk'abi wacu twebwe twaba dufise ikintu novuga kiri muri ADN yacu rage de vaincre kuva muri saison régulière ivyo bintu byose tubizi so nibaza yuko ahanini iyo rage de vaincre niyo yatumye gushika kuri intsinzi y'umunsi naho habaye ama blessure on a su gukuraho ya blessure amabsase y'abo bantu naboneke nibaza ko ahanini vraiment noshimira abakinyi twari dufise un effectif nziza kandi yose yabaye clé muri victoire nibaza ko noshimira squad yacu yose